Ndakuramukije wewe udahema kubana natwe amakuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kure yanyu ari nayo yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV niho tubashikiriza amakuru atandukanye kandi aya makuru akaba yakorewe amatohoza yimbitse bivanye n'amasoko yacu yizewe. Rero ubu makuru none tugira tubashikirize ni ikibazo gikomeye rero cukubura amazi meza yo kunywa mu ikambi y'impunzi ya Nyakanda inyuma y'ibomoka ry'isoko. Rero aya makuru n'ayandi tutabagejejeho kuri izi mpfunyapfunye niyo tugira tubashikirize ku buryo bw'idonido, ariko na mbere yuko tujya mu buryo bw'idonido reka maze nisabire wewe utari wafyonda subscribe canke se sabone bivanye n'ururimi ukoresha kuri YouTube kugira ufyonde ko maze rero ibintu bijye birushaho kugushikira ku gihe. Rero reka tudatevye tubageze hano makuru ku buryo bw'idonido. Ikibazo gikomeye cukubura amazi meza yo kunywa mu ikambi y'impunzi ya Nyakabanda inyuma y'ibomoka ry'isoko. Rero ikambi y'impunzi ya Nyakanda iri muri komine Ruyigi mu ntara ya Buhumuza, iri rero ikaba mu ntara ya Buhumuza mu buseruko bw'u Burundi, iriko iracamwo ikibazo gikomeye cukubura amazi meza yo kunywa. Kuva ku wa kane igenekerezo rya 12 Ntwarante ibikoresho vyari bigenewe gutanga amazi muri iyo nkambi vyarasambutse cane, bigatuma impunzi ibihumbi vy'abanyekongo ziba mu bihe bigoye vy'ubuzima. Kubw'amakuru ava muri iyo kambi, isoko yatanga amazi muri iyo kambi yarasidutse inyuma y'imvura nyinshi yaguye muri ako gace. Ayo mazi yatwaye imiringoti myinshi rero myinshi y'amazi, yongera asambura ibikoresho vyaho amazi akugwa, gutyo iryo soko ryatanga amazi mu mpunzi irasiduka yose. Rero uku niko byaje kuba irasiduka yose. Kuva iyo ngorane iba, abanyagihugu bo muri iyo kambi bageragerezwa kuja kuvoma amazi mu ngorane zidasanzwe, akenshi akaba ari mabi cane. Bamwe baja mu bubande bwa kure canke mu nzuzi zo mu micungararo nubwo batinya indwara. Turi nabo umwe mu mpunzi ziba muri iyo kambi avuga ati, uyu munsi nagiye mu mwonga kuvoma amazi y'uruzi, ayo mazi yuzuye ivyondo, ariko nta yandi mahitamo dufise. Tudatabawe vyihuta turashobora kwandura indwara nka tifoide n'izindi zituruka ku mazi mabi. Izindi mpunzi ziragerageza kurondera amazi ku banyagihugu b'abasangwa, ariko ntibiborohereza. Michel, uwundi umunyagihugu wo muri iyo kambi, asigura ati, nagiye kurondera amazi kw'ivomo riri ku muhana w'abarundi, ariko bansavye amafaranga 1000 y'amarundi kugira ndonke amazi. Imuhira nkoresha nibura amabido 5 y'amaritiro 20 ku munsi. Atamazi ubuzima ntibubaho.
Kubera ico kibazo impunzi zisaba gutabagwa vyihuta n'abategetsi hamwe n'amashirahamwe y'abagira neza. Turasavye leta y'u Burundi, HCR hamwe n'abafatanyabikorwa bayo kudufasha gusanura vuba na bwangu isoko yacu y'amazi, niko Michel ashimangira. Ikambi ya Nyakanda ubu irimo impunzi zirenga ibihumbi 12 z'abanyekongo, kandi benshi muri bo bahanze amaso imfashanyo y'abagira neza kugira bashobore kubaho. Hatabaye igikorwa cihuta co kugarukana amazi meza yo kunywa, ababa muri iyi kambi barafise amakenga ko hashobora kwaduka ingorane z'indwara zituruka ku kunywa amazi mabi ndetse n'imirire mibi. Naho mu yandi makuru, mu ntara ya Rumonge, ikibanza cahoze gishingurwamo abantu bitavye Imana kirabangamiwe n'amazi y'imvura. Ico kibanza kibangamiwe n'ayo mazi y'imvura kiri ku mutumba wa Mugomere mu gisagara ca Rumonge, aho bita kwa Ruracenyeka. Uhashitse wakigwa n'umunuko hamwe n'insazi. Imva zimwe mu ziriko amakoro n'amasima zarabomaguritse ziturutse ku mazi y'imvura ava ku mazu ari haruguru y'ico kibanza. Uravye muri izo mva zabomaguritse, amasandugu ari hejuru. Ikindi nuko harimwo n'izitakiboneka, na cane imva zitariko isima, ntizibeko amakaro aho zahora kubw'amazi zahaciye. Kugira uhamenye nuko imisaraba yaciye igwa hasi n'amashurwe atatwawe. Bamwe mu banyagihugu bariko barasubiramwo imva z'ababo bitavye Imana bavuga ko bibabaje mu gihe ushinguye uwawe bibaza ngo agiye kuruhuka, ariko agaca ashikirwa n'ivyo bibazo. Bagasaba abajejwe intwaro gufasha kugira umutekano w'abashinguwe muri ico kibanza ukingirwe. Muri ico kibanza haheze ikiringo c'indwi zibiri. Inama ya komine Rumonge isavye uburongozi bwa komine Rumonge guhagarika abaza gushingura ababo muri ico kibanza. Ubu akaba ata muntu akija gushingura uwiwe. Aya makuru rero niyo twari tubafisiye none. Shimire wewe utahwemye kubana natwe, kandi rero reka mbere yuko dusoreza ngaha, reka tubanze twibutse wewe utatanguranye natwe zimwe mu ngingo nkuru aya makuru yagize yibandako. Muri aya makuru twababwiye ko mu ikambi rero hari impunzi ziriko zitakamba kugira zironke amazi meza yo kunywa. Naho mu yandi makuru twababwiye ko ikibanza ca
muri Rumonge cyaje rero kuba cyangirika cyane, ni mu nyuma y'amazi y'imvura, aho rwose abashinguyemo ababo batabaza leta n'abajejwe intwaro yo hagati kugira icyo bakora kugira aho hantu hasa n'ugwe. Aya rero niyo makuru twari tubafisiye none, bisabira wewe udahwema kubona natwe kugira ujye usangiza na bagenzi bawe ukoze sheya cyangwa se pataje, maze amakuru yacu agere no ku babanyi bawe n'abavandimwe. Iyi rero ni Isange TV, turabakunda cyane.